Icambere ikijanye n'ibintu y'ivyo bidandazwa muri rusange kugira ngo tubanze twumve mbega imvo nyamukuru zatumye habaho ikenwa ry'ivyo bidandazwa n'ivyahe, mbega igikorwa caratumye hasubira gutunganywa neza ivy'ibiciro vy'ivyo bidandazwa kugira ngo twebwe duserukira twebwe dusanzwe turongoye intara dushobore kutumva twongere tunatumvishe n'abandi twumve yuko yoba ari ugupfa kubuza gusa canke ibindi. Icambere novuga nuko nk'uko musanzwe mubizi kuva ikiza ca corona ciyadukije kw'isi mwarabona yuko harabaye ihinduka ridasanzwe mu vyerekeye ivy'ubutunzi bw'igihugu ndetse atari no hano mu gihugu cacu Burundi no mu bindi bihugu ivyo kiza ca coronavirus carakoze cane ku buzima bw'ibihugu bitandukanye bivuye ko habaye igihe kinini hafi nk'amezi 12 aho novuga amahinguriro menshi yari yugaye aho imbibe nyinshi zari zugaye aho muca mwumva yuko ku vyerekeye ubutunzi bw'igihugu butegerezwa guhungabana uko biri kose. Ivyo rero muri rusangi inyuma y'ikiza ca coronavirus haciye hatuma bivanye n'uko ubutunzi muri rusangi kw'isi yose bwagiye burahungabana, haciye hatuma haba ibiciro vyibonekeza yuko vyagiye biraduga, vyaba ibiciro vyo kwiyunguruza canke ibiciro vyo kunguruza ibintu. Mukaba muzi yuko rero igihugu cacu Burundi navyo nyene sizinga, ariko ntitwegereye kuva hari ibidandazwa vyose dushikira mu gihugu cacu Burundi biba vyaciye ku kivuko c'i Dar es Salaam canke ikivuko c'i Murungu canke ikivuko c'i Mombasa, ibindi navyo bikazanana hejuru mu kirere. Iyo rero ibiciro vyo kwiyunguruza biduze muri rusangi, haba kunguruza abantu canke kunguruza ibintu, murumva yuko biza bikadukorako mu gisata c'amahinguriro mu gihugu cacu Burundi, kuko dusanzwe tuzi yuko ibikoresho vy'ibanze vyinshi tubigurira mu masoko mpuzamakungu. Murumva yuko ibiciro vy'ivyo bikoresho vy'ibanze bica biba affecté kuko ico novuga le coût de la logistique et du transport international biba vyaduze. Ibi rero novuga n'isi vyabaye mu gihugu cacu Burundi muri rusangi inyuma y'ikiza ca COVID-19 haribonekeje cane iduzwa ry'ibiciro bivanye n'uko abakora ayo maserivisi nabo bagiye barahitamwo n'ingaruka mbi ziturutse kuri ico kiza ca COVID-19. Ikindi naco novuga nuko ibiciro vy'ibikoresho vy'ibanze dusubira mu masoko mpuzamakungu, vyaba ibinyampeke, ibiribwa canke ibikoreshwa n'aya mahinguriro, navyo nyene vyagiye biriyongera, ikiguzi cavyo cagiye kiriyongera uko imisi yagiye irakurikirana inyuma y'ikiza ca coronavirus. Ikindi novuga nuko ikiguzi c'amafaranga mvamakungu amavuta amadevize muri rusangi ku masoko yose kw'isi naco nyene cariyongereye hano mu gihugu cacu Burundi naho nyene tudasigaye inyuma. Amafaranga mvamakungu igiciro cayo cariyongereye, mukaba muzi yuko kugira ngo uje gusumira ku masoko mpuzamakungu ugenda utwara amafaranga y'amarundi, ugenda utwara amafaranga y'amadevize, ivyo vyose biraheza bikafekta igiciro, bigakora ku giciro kiba kivuye mw'ihinguriro iri canke ririya. Naho muca mubona muri rusangi ibiciro vy'ibihingurwa hano mu gihugu cacu Burundi bisa n'ivyaduze bivuye kuri izo mvo ndiko ndavuga. Kucerekeye ubukene bwavyo, n'uwaserukiye nyakubahwa umukuru w'igisagara ca Bujumbura yavuze ati twari tuzi yuko uko ibiciro bigenda biraduga ariko ibinyobwa bica biboneka, ariko isima ica iboneka, ariko isukari ica iboneka. Mu vy'ukuri haba hari utwigoro twinshi kugira ngo ibinyobwa bishobore kuboneka, isukari ishobore kuboneka, n'isima ishobore kuboneka, ariko ntimwibagire yuko navyo nyene kugira ngo biboneke uko tuvyifuza hariho iyindi facteur, hari iyindi mvo, iyo nayo niyo kuronka amafaranga mvamakungu kugira ngo dushobore kuja gusuma vya bintu twifuza, vya bikoresho vy'ibanze twifuza dushobore kuja kubisumira hanze. Ayo mafaranga mvamakungu rero nayo mu gihugu ingene biba bitunganijwe, iyo abonetse araheza hakabaho priorite itunganywa vyabo kugira ngo ubuzima bwose bw'igihugu bushobore kubandanya bugenda neza.
hariho novuga nti ubukene n'amafaranga mvamakungu bisaba ko duhindura ingendo, twumva yuko dutegerezwa kurima tukimbura ibyo dushobora guhindura mu gihugu cyacu tukabihindura, ntituje gusuma ibyo twari dushobora guhindura mu gihugu cyacu Burundi. Ariko rero kuri icyo cy'ubukene bw'amafaranga mvamakungu numva ko bidusaba kugira kugira ngo natwe turonke ibyo dushora hanze, ayo mafaranga turonse mu gushora hanze agaruka dufashe kugura ibikoresho by'ibanze dushobora gukoresha mu mahinguriro tutari bwikurire ngaho, kuko hari ibyo tudafise, hari ibyo dutegerezwa kuzokura ku masoko mpuzamakungu. Ibyo bikoresho by'ibanze nabyo bidusaba yuko natwe n'ibindi bihugu tuba twashoye ibindi twihingurira ngaho kugira ngo hashobore kuba l'équilibre entre les importations et les exportations. Ibi rero novuga nti muri ino minsi bivanye n'uko hari izigaruka n'ikiza cya COVID-19 igihe igihugu kiba cyaciyemo, hari igihe haba ikena cyane hakabaho ikena ry'amafaranga mvamakungu, ariko uko tugenda turakora kugira ngo tuguze umwimbu uko iryo kena rishobora kugenda riragabanuka. Muri make rero novuga nti ku by'ukuri ikena ry'ibinyobwa bya Bralirwa, ikena ry'isukari cyangwa ikena ry'ibihingurwa n'isima ya Buseko, murazi yuko twahamagaye abakozi bose babishoboye kugira ngo bashobore kuja ababishoboye bashobore kuja gusumira mu masoko mpuzamakungu yaba isukari cyangwa isima ya Buseko cyangwa ikindi, ariko nabyo nyine ntibagenda batwaye amafaranga y'abarundi, bagenda batwaye amafaranga mvamakungu. Rero novuga nti n'aya mahinguriro yose uko ari atatu turayahimiriza gukora ibishoboka kugira ngo baguze umwimbu ushobora gukwira za miliyoni 12 zirenga za benegihugu, bashobore kongereza kapasite de production ayo mahinguriro yabo. Ariko icyo bamenyesha nuko na kapasite de production maximale bafise uno munsi badashobora kuyikoresha au maximum, kuko ibikoresho by'ibanze hari igihe biboneka bivanye n'ubwo bukene bw'amafaranga mvamakungu. Uti none twosabwa iki canke twofatamo guteka abarundi? Icya mbere ni kubanza gutangura imvunamukuru kugira ngo dushobore guhindura ingendo. Guhindura ingendo, iyo hari iduzwa ry'ibiciro cyangwa ibiciro byadurutse, iyo tumaze gutangura icyo biba bivuye birasaba ko duhindura ingendo, tukumva yuko abarundi twese duhamagarirwa gukora kugira ngo tugwize umwimbu, dushobore kurima ibyo twimbu dushobora kwigira hano mu gihugu cyacu Burundi, dushobore guhindura ibishoboka gushoka mu masoko mpuzamakungu kugira ngo natwe dushobore kuronka amafaranga mvamakungu, hanyuma dushobore no guhindura ingendo mu bintu bimwe bimwe kugira ngo itunganywa neza ubutunzi bw'igihugu bushobore kugenda neza. Ikindi nacyo ni uko twamenya muri rusange yuko ibicuruzwa by'ibiciro bitariko biba mu gihugu cyacu Burundi ngo twumve tuti isi iratubamiye. Ni contexte international, si contexte iri hano mu gihugu cyacu Burundi, ni contexte izitwafekta twese bivanye n'uko rero twebwe hano mu gihugu cyacu Burundi tudafise accès ku maporo, tudafise accès ku mabahari, des fois ukamusanga tuyafekte cyane, ariko hari ubwigoro bwinshi bwa leta buba kugira ngo dushobore kumetesha ibiciro. Mugabo contexte twaciyemo au niveau ya COVID-19 yatuma natwe tubafite. Rero biradusaba nk'abenegihugu gutahura no gushobora gutahutsa abandi, nitwumve ko ari isi yubamye, nitwumve ibyanditswe ku marezo sosiyo cyo tuvuga ngo karabaye ibihe byatunze, nidukora ahubwo ibyo bihe bitunze natwe twe tuzi yuko dushobora kumetana ibiciro by'ibyo twiriwe mu gihugu cyacu Burundi ari ibinyampeke cyane, maze hamagarira cyane cyane abanyeninganda kuza gusigurira neza ibibonetse, ingene tubisabikanya gushika mu gihugu ata wanja wamura, ata uciye hirya no hino, kugira ngo twebite speculation dushobora guterwa na bamwe cyangwa bariya muri gutunganya neza n'ibyo bidandazwa, kugira ngo abajeje intwaro tubikubaruhisha n'isi yose, bimwe bituvuyeko ibindi bivuye yuko tutaba twatunganije neza la chaîne de distribution y'ibyo bihingurwa mu mahinguriro yacu.